Nimba ari mu ntuzi. Abafana ba TV. Kameraman ndakura yo. Aha twagiye. Ndakura we yo. Basi abafana ba TV njoo bakutizama pambele. None kuri nyegeza. Basi uvuye ku bikiba. Ingo tuvugane gatoyi. Ariko rajumwana ingo tuvugane Cameraman acha yayivu vraiment oya reka ubwanwa nyene karabukora kambwira cyo mon amour je t'aime beaucoup ndifuza yo konjana mu ijuru rya gatatu nanje ti aho twagiye mwana nta na déplacement yaho ndagusaba ndakutwara reka ushamwe abantu politique mbi jewe nta bakobwa ba Saudi afise ubuzi neza yuko ndamufise achaza muri commentaire avuge ati jewe turakunda aranyihakanye STV every story matters. Reka ndabaramutse mwese afana ba STV ndabwiye ko ndabakunda cyane cyangwa ndamutse abakunzi ba 257 muri rusange abakunzi ba industry cyangwa abakunzi ba showbiz so turakunda kandi gose rero ndibaza murabona ahantu ndi mu cibitoki ni byambere jewe mvumbuye umuntu ndi mu cibitoki kujya mbere rero ndarimbwiye ku kazi jambo El Malove arahana atari wiwe kandi murazi ko afise umugore rero jya umuhungu wa mbere nkeka afise abakobwa benshi muri Saudi bakundanye kandi afise umugore mu nzu rero cambuga ati reka ndabe umuntu baba bari kumwe aha ni bankubita cameraman we badukubitira hamwe reka ndakwereke yinjiye muri uwo muryango rero kandi numvire ko biravuga vraiment afana ba STV rero ngaha ni bankubita cameraman we baratujaniranye ari umuryango wani mudahobomora rero afana ba STV mungu wangu ndabire ko hari inzira nta dirisha uyu nzu ifise rero ngaha kandi vipi bro ndimirije kukuramutsa Yesu weta ingosu vugane gatonya El Malove sina kamera aje na makamera mfise jende mu cameraman jewe ingo tuvugane gatoyi ariko rajumwana ingo tuvugane Cameraman acha yayivu vraiment oya reka Malove turabasa umuntu muri kumwe acha kufanya nabe yayivu reka tureke ibintu nk'ivyo vraiment makuna muntu namuna hari ninga ni wawe oya yo hoshi tuje hoshi nana yanje oya umviriza basi disha ko nasi muri kumwe urafise umugore disha akora kutakura vango kandi ntushavuze turabe basi ntushavuze kandi reka sindabiko tamu ndabe basi takurarwa amakofi sasa niraruwe shaka gusakura muri kumwe kandi menga dirisha ndabona itara niko na demu mwanaume fana basi jewe isho Malove ndo basi tuongee nitukipostinga ntacho dupostinga basi sitaki posti nana kimwe wana turazinanye reka turazinanye none tuzinanye n'abasigwa no turamukanye basi ko tuzinanye yashu yamurenze kadafise umugore man abantu nana kimwe basingumba basi nacho dushira ko kuri kw'Imana kandi umuryango wande yo reka basi tuvugane gatonya basi tuvugane gatonya tu Mungu wangu nijambia vituja basi tuyage basi tuongee basi nacho dushira ko basi tuyage disha tuyage tu kuyagabaza uko none abantu kuyagabaza nisina dodoyi kamera nje dushira ku kiganiro
Nitwagishirako. Atacyoshira kuyereka kubikamera. Eka bikamera kina atacyoshira. Kamera acabifuta. Tunajuana ma system. Ma system ya wapi? Uri wa mbere bibaye kuri ce. Basi uri kumwe nande basi. Nta numwe kandi akandi hasi huba. Niko ndaba nabi malove nukuri tuyage basi gatunje tuongee. Ujya wokwingira ari aho kwishuza. Basi kwingira. Nozo wajutia kuingia u. Tunje tuongee kandi kutuongee. Ngo tuyage basi gatoye. Malove afise umugore. Kwanza misifuza. None utamba uri mu bika anko ni ashu yakurenze. Je shaka kumenya ivyo urimo. Basi none basi sawa basi. None tuzogishirako. Kuya tubakone mu macu. Kandi ararushe. Ni sawa rero. Meze bon. Uri mu bikinga. Anko basi hapo na basi TV njoo bakutizama hapa mbele. Nene kuri nyegeza. Basi uvuye mu biki basi. Kim. Mingo arurushe waruhutse. Wari muri sport. Munzu ari kuriruka. Maruka avuye muri sport. Basi waruryamye se katwinjye turabe mu mwari kumuri. Ashike sio mingi yombwira gusa ikintu kikuza shingenzi hama wibandanira. Cyane ko ndarengana ngaca mu gatsireka nze kuramutari malo. Nkukoze cyaha. Ndamusangani wanje kwiwanje. C'est voilà nanje kwanza ko ndinga. Nakubonye winjiye. N'umuntu wose wabonye yinjiye ucukurikira n'amakuru. Yewe nari mpamvu nakwikenze ko ufite umugore. Abitse. N'ufite umugore ntatembe. N'umwana ntutembe utembe ucukura umupira none. So unajua hapa ni kwa nani? Ikasi ninja sindawe ko ari kwanda sivyo. Ningiye tukidogo ntizama. Nazo kachutia kuingia ko yeno ko hano ko yikukumira ngaha mukobwa. Basi nchakubona kusa umuntu muri kumwe. Aho gisumeva. Nazo kachutia maisha. Ikasi ndabasa umuntu muri kumwe ndani sivyo. Kandi uri mu bahungu ba mbere muri industry none iyo mbwamani basi. Turi hapa. Mana yanje ibintu biraza nabi gusa no yisho. Aho ugumuka camamagara. Basi tugende gake basi ivyo. Uri kumwe nande basi. Merusha kumenya uri. Ego ndishaka kubona umuntu. Ego. Kamera bana shaka kumenya uri. Kandi je ninjiza mimiri gusa amuraye we ntuwinjira. Ninjira kubera. Ikibazo ni kimu keneye kumenya uriyo. Ego. Sivyo. Urya rero nagome hanze ndagutwara ubona uriyo. Mware oya turajana cameraman inje turabe. Yaingiye wapi? Aweza kaingia mu imba muti ivyo birahanwa n'amategeko. Kugira mu nzu y'umuntu ataruhusha. None ko yinje kandi atari wa atari. None je hari amakamera bana nazanye. Nawe ni mabona bwiye urinjira nta kamera. Hamuze so kuvuga ivyo wabonye. Oh, himbari muntu uzi. Bafana muri TV yo. Cameraman yo ndakura yo. Aha twagiye. Ndakura we yo. Cameraman yo. Cameraman gatwa magari andi yo. Ya, mabalanyisha cameraman yo. Cameraman Imbwa yo. Leka. Banga, bari bamisira. Yo. Neso harakwinje. No ndi musaza. Cameraman baranyishe yo. Yo. Bisa dekura yo. Yo, cameraman baranyishe. Yo, cameraman bari banyishe nukuri. Yo, mikirato canje basi. Undi musi nuzosubira. Mikirato canje basi. Yo. Oza kwa bamwe mbisubuje ko. Sawa basi mikirato canje basi. Yo, mikirato canje basi je sinzogaruka. Reka hasi ngende. Mana yanje. Sinzosubira. Sawa basi ndagiye basi sinzogaruka. Nari mfuye vraiment. Kandi wamaje kuba komani. Sana basi twicare ngaha. Masi wene twicare. Je sindenga ngaha n'ukuri kw'Imana. Umuntu yaraza wa YouTuber je sinzi ico bashaka ko. Oya basi tuyage gatoye. Tunge kidogo. Kwanza umugore wari he? Nawe ushaka kumuvumbura. Oya ndamvumbura mu kuma ushaka ngenda kumuvumbura nkibazo. Ari ku kazi. Hama ngaho na wari ku kazi. Miri misi izo keso zitaki. None ukeneye ihe ubisaza. Ya je mbwira ko ari muri sport canke wari he kugira ndabimenye. Jewe vyo narimo ndugu yangu. Jewe ni wanje. Hapa ni kwetu penazaliwa. Rero gutahi wanje nkaruhuka. Nirachaka geto nikaenda kupanga juu ya madame. None kibazo kuchoka rukamwira nkaruhuka ni kibazo. None kubera iki wowe uri wo muhungu wa mbere mu YouTuber twadufise.
Office abakobwa benshi bagendera ngo bari muri Saudi. Allahu akbar. Uzibanga. Dondagura buze. Jewe ndashika 30. Okay, ntacyo mbwiramo batanu. Ndakubwira basamaka mvuga amazina. Yego, genda bikwemera bivuga bavuga amazina. Ndavuga amazina gute gusa Jenzi Trans. Bare abo nabonzi. Aho ni sawa naraheza giore gasi vyaboza baje gukora n'abantu 30. Ndi mfizi ya commune sasa. Kandi mfizi gusa ya commune, mfizi ya Nzenya ya province. Madame onafuwa kweli? Sister reka ushamwe abantu politique mbi jewe nta bakobwa ba Saudi afise. Uzi neza yuko ndamufise achaza muri commentaire avuga ati jewe turakunda aranyihakanye. Sinaga bitu bya Yves ndabamfashike. None giye basi wigeze kwahukana uri akwanye kubera iki komva atabufise. Cyo nibanga ry'urugo hari ibintu je ntashira kuri rezo sose. Banga ry'urugo ni filme basami vugisha ukuri. Vugisha uri akwanye. Eno nkubona kubaza impamvu abahungu bahora bagoye bacha mu baheba wivuga. Maze kubona bangahe bamvyica nkana hepsi. Wekse bwish. Wapi. Tubwira impamvu wari wakwanye twumvise ko Marveri yakanye yafatanye undi mukobwa mu nzu. Apana kuja wirabisha hejuru kandi wankomerekeje bro aho uzomvuza. Ole nagoma nakwereka ibiriyo nene washaka ibiriyo nti wabibonye kwanza bwira abakunzi ivyo wasanze yiki. Wasanze yiki. Ni chambre na saro. Muri chambre yase ko ninjira kuraba. Je nari kwinjira nakufa na telefone nkafata kamera amemaje kacenda yazana. Sawa ne nkuyo wahari y'umukobwa. Yari kumwe ko ninjije undi mukobwa ashaka muri chambre ko ataje kuraba ati ibi ni biki banginjirijeko. Eka yarariyo. Yatinye kamera. Ikibazo cyanyire muremeza inkuru mutanabonye ugume bumenza ngo yarariyo winjije. Wabonye? Ne wari kuragira sport yiki ko umva ko wari wambuye agapira kubera iki? Ya no umuntu ari mu nzu kuma yambaye yitwikiriye bigenda gute. Je unsanze muhiri wanje ho usanga niyambariye iboka nagarama akaguru kamwe hari akandi hariya naturiya to. Ko madame. Sasa nubwo mba ndije nyene nisibaze. Reka kubera kubesha makungu na. Ndije nyene naho. Ndije nyene naho. Ronye cyambara sarubeti kupira gwinji. Anza yo munisha kwa. Nisha kwa nini? Wabonye arakunda bademoni kwanza. Kurabiki. Ane sindikire mwa muntu no. Kurabiki. Kanda bitaye bijambe n'ibintu afure guys raba vraiment ubuze ko nkoresha igane uri ni vari angoza hivi vraiment hivi akunyambura iyi muzu irakwiye bien sûr wabonye iki hari amabere wabonye none singa kubera mu muzu kamera zimisha basi kamera tumarize kwanza mpango marize bitugari wabonye ndakubwiye ko akunda kwahukana andi ubawe vraiment murorora ndaki watoto kitaka kwa andi wote wanakuwa nani mfani wamenenepa no ho wavyibushe na umenenepa wumvise ndababwiye nivyo abademu 30 none basikundana nka 30 ubajya gute cina kwa 30 dukundanye sure fise umukobwa umwe rudende kandi ndamwubanka mubahiriza umugore wanje wenyene umugore wawe wenyene no mu YouTube aba Kenya bafise abagore iyo ndamuza kambwira ati bano no musi simpindukira cyangwa bita kanyamerika simbeje cyangwa isabuni ya desi yoti nanishia yeko urakoresha Ngona kubita kanyamerika giya turabigenda uvugute tuvutu uri ngayo nshinda kuvuga toka kubule ndabyaguma yahukana ahari agenda umwana mwiza gusa usivye gusa ko nkunda kwitera black setting black umugore wanje yonyima nkande arico camukuyiwa uyu mugore arakunda abakobwa arashima no muri film ijyamugisha ya umukeba mugisha muhaye hole gukunda abakobwa tikubera uyu namuhaye hole ni ngorane kandi romantique yuje ngize bero umukobwa reka urira bebe gusa muri filme hari ukuntu bararaba kwanza na casting y'umuntu urumva kanwa bukoze ubwanwa nyene karabukora akambwira cyo mon amour je t'aime beaucoup ndifuza yo konjana mu ijuru rya gatatu nanje ati aho twagiye mwana nta na déplacement yaho ndagusaba ndagutwara tatwaye rero hari ibintu muri filme dukina kugira ngo bijane n'ingene twe tubaye aranijua nawe tubanye imisi biri wocu uvuga ati malove ubahwe frame umugore wa kare pesa turabizi nabo bandi bo muri Arabi mini ko mizirma dinina ni rusu kuwa wayine were ugize wa kabiri fibarisa amagori ndakuvyemeza umugore umva uzomusaba permission tujisha kuzana kabiyaga ukamuha n'impamvu ugomba kuzana wa kabiri we anapungukiwa nini hicho sio kuleta leta anapungukiwa nini ukiagomba ati okay mimi napungukiwa hichi okay nta kibazo
umuzane mugagufashe utabimubwiye bitu bingine agufashe utabimubwiye ni ngorane dufise abitse babiri bafise abagore mu nzu malove na kanyamuji koresha umwanya umva ko ari twiyubashe nitwe twiyubashe abandi mamubwiye abana si muwowe babajya na urabajyana n'umwukana none usumbiki oya kwahukana ni ikintu gisanzwe kwahukana ni ibintu bibaho mu ngo zose ariko kandi mbose ntikwari kwahukana ko mutere abantu barashwana plagerere mako magira content ariho gushwana n'umuntu nuko urafise umugenzi bishika mukabwirana nana bibungashavuranira mukabana n'imisi mutanavugana ko maraheza mukabira muri yari content yatiwe sepa gatoya kwaza wa content warigeze ubana nenda bigira ko content ngo bikwe big deal ya kawaida shawa akoze rero kunyemerera ko tuyaga nubwo ari kurajya umwana ko nagiye ahubwo basi Toa kwanza kimikro nikwambie. None vuga ndako. Oya, mpaka byose ndavuga. Ni tuipost? Oya reka. Vuga. Bazo maze kubikora nawe nk'ivyo by'uwangu sindabipost yagasanga na hayiri. Vuga. Basi unipatie muda nawe ndakwataka. Nakosha kwa nani? Cameraman ndibaza biraza kujamwe muri nuze. Nibiki. Ari byagiye. Usikuna noma. Sasa wewe kwanza nikuuliza kwanza yani Bienfima asha kulipa vyako. Bienfima kunipa franga yangu. Yera moyi. Akunze ba Steve vraiment akana kabaye keza ndakiye. Nande mubi none. Araho nabonye ndugi yangu kamuri ko hagiva mu ntariye. Mva mu ntara ya Butana. Wari ukivura utarakwera. Banga. Nasa gute. Nasa monje hivi aka. Ni sadundiri ngaho yigendera. Urahanuze ngo ndisadunda vraiment fani ba Steve. Kaninja none chambo cha. Ninja wapi? Nubuntu bw'Imana. Kumbana wa diaspora wanakuwa natumara kadoko. Diaspora wako wapi? Warabamaye. Warabamaye. Tubaze ko marunkira ama video muko uci sasa. Warabamaye. Je mazi kibazo. Haya gufata video kamurunkira umuhungu uri gusa uri ko wikinisha vyunguriki bifashe ki mu rukundo rwawe. Gira abo wabonye babirungikira ba diaspora wari ikinisha. Wewe ntorimo. Ya. Quand même. Nyama batana office. Bakurungi idora biciye kuki. Na madora je bandungikira. Ahasana za kwera gusa gashara kandi. Nagashara kandi. Mshara wandi mjona tumona kwa na bisusu. Tubona. Sawa mama. Tubona. Apana wewe muri Saudia bakupuna ba Saudia vraiment jewe. Bihakane bien. Ejo musaba 200,000. Kristo mumba 200,000 fukambe malove. Ya interview nabonye mira ko ntonyihakanye. Aba Saudia bamfashiki. Ba Saudia bamfashiki. Baragufashiki. Muri wowe wanje bamfashiki. Baragufashiki none. Nta kimwe bamfasha uko ntabwo. Rusio. Nta ndisiri. Sasa hari umuntu aragucorera basi. Wapi? Nubwo buri mudiaspora zo kumucorera cyo umubwira. Ayagusubiza. Vraiment nimbahari. Ntawe. Agarike. Ntawe. Sada watch. Ntawe vraiment. Sawa. Cameraman twigire. Twitaye sawa rabaye. Nani bagiye. Ibi nivyo birato malo basigaye yambara. Aya ntumbeshe. Malove ibi ntibigukwiye. Ndaho biri bigenze byawe ucubona umuryango wavyo. Aja urazi yo kubona aho nyene uri kurafata uramufatira ibirato uraho yo banza yo kugura rudisha. Nivyo wavugishwa. Urazi byo wanje nibe aho mumze wabo. None wasibwiye nitwe kwambara yebo. Ya nezi wanje singize siyebo. Zosio za kwazi kwene ita. Cameraman kita ile so afana basibi. Nashwe nubwo tukora amafaranga no Hano wafunura na yabi zizako yebo za hospital za bake bakanga koropa so afana basibi mukozo tukirikirana wende ni kurangirwa none nisubira indani genda twabonye muri kumwe muragenda ujyane kenda kura gapira kandi ukamanike ngaho wisubirire genda ngaho gasanze kari ngaho sawa turagiye sawa tukana usutwa wa turagusibye kuvumbura wewe nawe ukoreye kosha sawa fana basi TV turakunda cyane imani bahezagire ciao STV, every story matters.